VIP aje akomeye n'atantebeye hari murayirondera. Hari uza kuheba fa yicara cyangwa ahagarara cyangwa hasi cyangwa akabaho. Kubera iki? Ni VIP aje. No mu ijuru hariho faveur iba kuba VIP bandiho. Hariho assistance iba ku muntu Imana ivuga ati uyu ni umuntu mpagaciro. Imana ni omnipresent, ni shama ari hose. Ariko nimba ushaka kwishurwa genda mu misho. Abari mu misho nibo baronka faveur y'Imana. Abari mu misho nibo ba VIP bo mu ijuru. Ubiriza Imana iri influence ama circonstances. Le maître des circonstances. Nihindura, niyo yugara, nituza, nimanura. Nugira ubuzima bwawe bwo guca bugufi, Imana izo kwita mu VIP bo mu ijuru. Haleluya. Ibibazo byose uzocamwo, ingorane zocamwo zose, Imana izovuga ati uriya muntu ntasanzwe, ugura umuryango. Kuko ari kuba nanje, ari muri zone yanje d'opération. Haleluya. Tudakwifuje ko muri zone d'opération. Haleluya. Tuje mu ijambo ry'Imana Matayo 11 umurongo wa 11. Matthieu 11 verset 11. Ndababwire ukuri, mu bavyawe n'abagore ntihigeze kuboneka umuntu aruta Yohana umubatizi. Ariko umutoya mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Inde muruta? Umutoya mu bwami bw'ijuru. Uri muto witoka ari mutoya, nuvuga yuko iyo bavuze ngo mugami gw'ijuru ari mutoya, hariho uri hagati n'ubayabaye, hariho n'ukomeye, hariho n'uri hejuru. Uri rero yitwa mu ijuru ubona ko uye ni mutoya, araruta Jean Baptiste. Ariko ngo gusha kuri Jean Baptiste abahanuzi bose bariya bose muzi ba Eliya bande nta numwe aruta Jean Baptiste. Haleluya. Rero twakwereka yuko hariho icyo bita hamwe kiruni, hari urwego canke urugezo. Amen. Abantu bose ni bamwe, ariko mugiye ahantu hamwe ntimuragana mu manza babwira ati hajyanye ni jekera tuja kuri football kuri stade, hariho pour tour, hariho kuri pour tour kuri FFB, hariho tribune nde A B C, sivyo? A niyo yari VIP, niyindi babaye. Hariho n'amasaha y'ibishomeri murayazi. Amasaha y'ishomeri match iri mu guhera baca bugurura abari hanze bagaca binjira batarishe. Arano bagenda bagaguma hanze kugira binjire amasaha y'ibishomeri. Rero mu manza mugiyemwo muzokora turekeje mu manza tuje mu makonserasi gawo nayo bakizwa. Hariho ahantu habose babayabaye. Bari ha igiciro ikinyi. Hariho abavi Ano vamos VIP n'ubusuguriki. VIP bisuguriki. Chongeza chashusha. Very important person. Mu Kifaransa bisuguriki une personne pas importante, très importante. Sivyo? Mu Kirundi n'umuntu afise icyubahiro, sivyo? Rero ufite icyubahiro hari ahantu mwicarika wewe utarisha yonyene winjirayo. Bapima kuki? Hari bamwiye ngo bapima ku mufuko w'umuntu. Oya, ntibapima ku mufuko w'umuntu, bapima ku mufuko ayo wakuye mu mufuko. Naho miliyarderi utayatanze uja hariya mu bisanzwe batakuzi. Sivyo? Bagushira muri VIP kuko warisha amafranga ajyanye na VIP. Sivyo? Rero VIP kenshi VIP usanga ari intebe zitandukanye na kenshi usanga baticara no kwicara. Niyo bicara pana gasonga bware muga kuri plastique, sivyo? Plastique ariko VIP icara ahantu ku ntebe ijanye n'umufuko wiwe. Sivyo? Ubu rero barazanye ibindi biruta VIP. Vyito gute? Vuga cyane. Ngo VVIP. VVIP siguriki. Go? Ngo mwana maafishe ngo VVIP bisiguriki. Very important person. Yerero araruta wa mu VIP. Ari mu VIP yagaye ngo je ni VIP kozamo. Ari mu VVIP.
sishaka guhanura cyangwa kuvugisha ariko hazagira igihe haba VIP ariho vezi zitatu zitoza bivanye n'umufuko wawe sivyo ibindi tuko turakina mbwa niyo nyigisho no muzi kuko inyigisho yitwa VIP wo mwijuru. Haleluya. VIP wahe wo mwijuru. Singene kubigisha kuri VIP wo mwisi ko muramuzi murabatse aba VIP wo mwisi sivyo kuko mu VIP wo mwisi no gutambuka rona ko ari VIP nyene atambuka nka VIP ayashika kanza karaba neza azi neza ko ari kibanza ciwe kiri hariya sivyo tugatubona rero ko ukunyene tugira abantu ko bari aba VIP hariho abandi bantu Imana ibona ko ari aba VIP bivanye n'iki apana umufuko wa ivyo imifuko tubishe ku ruhande sivyo tugaturabere ngene Imana ibona nshaka twiga no munsi washaka inyigisho ikomeye ntibikeneye induru nyinshi bikeneye ko dutahura yuko Imana ukwibona biratandukanye nuko twe tubona. Abantu bashaka gukakira umuntu ngene amubonye n'inoti yo batayizi sivyo bamubonye gusa bavuga ati ujya no mu VIP ariko tuko turabe ngene ijuru libona umu VIP sivyo hari inkuru tuzi twese ya Dawudi ngene yabaye umwami sivyo Samuel agiye kuraba mu muryango wa Dawudi wa se wiwe agiye kurondera umuhungu Imana yavuze amen yasa abana bangahe abahungu bangahe 8 ashitse turamu Samuel wa mbere 16 umurongo wa 4 dusomere umurongo wa 4 1 Samuel 16 verset 4 nuko Samuel agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye aja i Bethlehem ashitseyo abakuru b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi baramubaza ati mbega ugenzwa n'amahoro kweki bahinda agashitsi kweki kwera VIP ndazo kwera VIP kweki kwera bazi ko Samuel nta blague so avugisha binyoma avuga ngo fata jet privé nibiki Samuel avuze ijambo ry'Imana avuga ngo ijambo ryose yavuze ntiryashika hasi. Haleluya. Avuze ati ejo wowe bye bye cugira testament nagushina bamubonye agira ubwoba kugira ngo irindaza hariyo message afise kandi shobora ko ari message atari nziza sinamahoro murongo wa 5 verset 5 egome n'amahoro nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi bandanya nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri ico kimazi. Gatandatu nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta nguye imbere yiwe. Haleluya. Nta gukekeranya singene no gusenga haba jone avuga ati mana baranyemereye umukobwa nta gukekeranya ujya singene no gusenga yopfa kuvuga ijambo rimwe gusa kubera iki biko wumvirira amanga mutima yawe umutima wawe bisho sivyo kweki yabonye ngo Eliyabu yari imfura sivyo Eliyabu yari kigangi Eliyabu yarafise igifua Eliyabu yasa n'umwami n'umwana w'umwami n'umuhungu w'umwami sivyo avuga ati nta gukekeranya uwo Uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe. Haleluya. Aha niho kenshi abantu bakunda kwihendera babonye umuntu igihagararo ciwe. Imana ishimwe. Abakozi b'Imana natwe abakozi b'Imana bari ngaha hari bazoba abakozi b'Imana nashaka wige kuja imbere y'Imana. Imana izoguha ubuntu bwayo muri wewe budahagaze kubigaragara. Sofa nibagiye muri 2017 mu 2017 nagize ikorane mu Birigi hama tuso giheze hari abantu benshi barabona nabo binjira bukeye umupasiteri acaratwa araza ari hariye mu Birigi arantwara hanze ku ruhande antwara mu biro vyiwe arambwira ati kubera ko utambara ikoti nabwo ikibazo kiri he ntibishoboka yuko uvuga utuma abantu bangana kujya utambaye costume nabwo none ko gushaka nambara costume ngo oya ngifa kugira igihagararo
nagira namubwire nti none wewe kuvye igihagararo bimeze gute kuko aho yarari byari bimeze nabi gose yambara ikoti imwe rero eba tebwo nabwira nti pastor si koti ivuga ubutumwa bari abantu bakijijwe si koti yotuma bakizwa bari abantu babohotse n'ubuntu bw'Imana haleluya n'ubuntu bw'Imana bukora kuri bo Imana ishimwe ubuntu bw'Imana ariko bukora nje gituma abantu biha icubahiro abakavuga ati je nakomeye ukomeye he nukomeye wagiriwe ubuntu kugira Imana ice kuri wewe Imana ishimwe rero ibigaragara nise kubakanga murongo w'indwi verse 7 murongo w'indwi ariko uhoraho abarira Samuel ati naco uraba ishusho yiwe naco uraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille kuko ntamushimye sinamushimye rega jewe sindaba nk'uko abantu baraba subiramo kantu Pio subiramo erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba abinyuma ntibavyumvise vuga cyane erega jewe vuga uterega jewe sindaba nk'uko abantu baraba okay duhindure rero sivyo erega ndiho subiramo naraba cyangwa ntareba nk'uko abantu baraba nano hagarika nyene bija wewe waamini yango ni vya hatari uyo ni wewe ni ya vyawe sivyo umuzo bitahuye uzoca bugufi kuja wewe uvuga ngo namwemeye ndakuye inkofero shaka kuri 5 ndiho nakuri inkofero nkora wakuye inkofero wewe wamwemeye kubera ivyo ubona wamwemeye kubera ivyo wumvise bavuga hari abantu benshi mwemera muzotangara imagara mu ijuru umukozi w'Imana akomeye ni gihangange kuri wewe ariko mu ijuru haleluya hariho ibisabwa vuga uti ibisabwa hari ibisabwa bituma Imana iraba akavuga ati uyu ni VIP abamarayika bari hese shaka wari wewe wese shaka Gabriel shaka nde Mikael kuko yunye nabwire VIP aje akomeye natantebeye hari murayirondera hari uza guheba kufa yicara cyangwa hagarara cyangwa hasi cyangwa baho kwera iki ni VIP yaje no mu ijuru hariho faveur iba kuba VIP bandiho hariho assistance iba ku muntu Imana ivuga ati uyu n'umuntu mpagaciro haleluya ndashaka kuraba ngire umuntu ameze amen sindaba nk'uko abantu baraba kuko abantu baraba ku rukoba gusa ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima haleluya arabahe ya abasiribateri muri ngaha turaza kubagaruka ko namwe sivyo mbega inzobe mbega amataye mu mutima turaza kubigarukako turaba ubwiza bw'umugore cyangwa bw'umukobwa burihe turahashika haleluya hasi kurabwira abamaze kugira mariage cyangwa amaze gushaka mwebwe byararangiye ni mwego niwe nyene uko ameze kose niwe nyene sivyo niko mbwira abatarabi jamwo bataramuronka ngo ndamuguhaye sivyo ariko babigiyemwo nimba ari umusaraba wikorere umusengere Imana imuhindure sivyo iyo menya oya Imana irashobora Imana y'abapfuye abazura yo yaguhindura umuntu ari muzima haleluya umutima wibuye Imana awugira ukoroha nk'inyama ntagishanira Imana narahushije n'uwahushije ni gwawe n'uyo nyene numvise abantu basiga baheba abagore babo ngo bari ngo ntibasenze maze kubumva agaheba umugore wiwe n'abana ngo agiye gusenga hanyuma agasenga agacaronka uwundi nguye niyo Imana yambwiye nguye namurongoye ntarasenga ntibarataho cyo alliance umviriza Pawulo avuga ngo ugenda gusambana n'umumaraya muri uwo mwanya bacitse umubiri umwe alliance yamaze kuba n'umugore wawe amen
ngo ni sawa rero ngo wewe niwe wavuye ku Mana usize umugore hariya expose ku busambanyi usize abana ngo ni Imana barayibeshera amen reka tugende rero wabonye ngo Imana yabahe aho kantu mukabike nimukibagire Matayo 6:1 Matthieu 6 verset 1 umurongo wa mbere gusa mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu mu maso y'abantu kugira ngo babarabe nimwagira mutyo ntimuzogira impera kuri so mu ijuru. Wow, mwirinde gukora ineza sivyo gukora ibyiza byanyu ikintu cyose cyiza wokora kwempressiona abantu kugira abantu bakwemere no musi si mwisi gusa mwavuga ngo mfite apagani no mwishengero ushaka kuririmba ugashaka abantu bakwemera ugashaka kuvuga ubutumwa ugashaka abantu bakwemera. Haleluya, sivuze by'amastatut n'ama réseaux sociaux ushaka abantu bakwemera batakwemeye aho uzomenya ko ushaka bakwemera batakwemeye nawe ugira gute urababara ndavye ngo urabandanye ushaka kuraba ikintu batashatumye batakwemera ugikosore ntibanyemeye kubera navuze gutya reka mvuge gutya hanyuma bakishire ko ama like menshi ndashaka ama commentaire menshi sivyo. Haleluya, hari munyambwiye ngo kweho kumugwanya ama status tagwanya ndashigikiye sivyo ariko ivana n'icyo yakorera. Nimba ushaka guhesha Imana icubahiro komeza, nimba ushaka wakwemera komeza naho nyene niwashaka ariko menye kuzoronka icubahiro hehe ku bantu ngo Imana ngo ntimuzogira impera kuri so wo mwijuru. Abantu bashaka kwemera kwera ibintu guma uposta ariko mwijuru atakwemera. Haleluya, ko mucimuceceka mwese ntimwemewe naga mushaka kwemerwa n'Imana. Iyo Imana ikwemeye sivyo irakwasista iraguherekeza ijana nawe irakunezererewe irakwizera. Haleluya, ntushaka kuba wenyene iyo Imana yamaze kukwemera. Rero umurongo ndazitavye by'ukuri umurongo nimba ufite Bibiliya y'igitabo usurinye umurongo wa mbere urakomeye gose ngo nta kintu na kimwe ntacyo mwo kwitega kivuye ku Mana nimba urondera gusa ko ari abantu bakunezererwa. Umurongo wa kabiri niwagira ubuntu cyane watanga ubuntu ko navuga nk'ahantu gutanga ari amashikanwa ikintu cyose utanga sivyo kimazi cy'amashimwe amafranga utanga ivyo utanga vyose ntuze uvugisha inzamba imbere yawe. Inzamba ni gute? Ni iki inzamba? Abantu bibaje ngo ngaha Yesu yavuze ngo utanze ngo cuvuze fata inzamba sivyo. Inzamba niyo utanze ukiyaranja bamenye ivyo watanze kugira bakwemere. Nuvuga yuko iyo niyo nzamba. Inzamba ni ikintu ushatira attention ushaka ko abantu babona ivyo watanze. Sivani wagiye umujene yavuze ngo kwera iki batavuze amafaranga yanje natanze ngo kwera iki batabivuze ngo kwera iki batamaye icubahiro imbere y'ishengero ngo ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira. Indyarya n'aba hypocrite bandanya ngo bashimwe n'abantu ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Umviriza, abantu bashaka gushimwa n'abantu ndababwiza ukuri baramaze kuronka impera. Iyo mpera ni iyihe? Bravo, uri gitangaza, like, follow. Haleluya, icyo rondera bakironse bakwemeye. Munyumve neza, barashaka kwemera utarondera ko bakwemera. Ndiko mvuga abo bemera kwera bashaka ko babemera. Yesu avuze ngo mukoze gutyo ndababwiza ukuri mwamaze kuba ba VIP kuri yosi. Rero ntimurondere ko ba VIP mu ijuru, ntimurondere ko Imana ibemera kuko ibyo mwarondera ni ku isi mwamaze kubironka. Murongo gatatu ariko weho niwagira ubuntu wewe niwatanga. Umviriza, baravuga indyarya sivyo ariko wewe woba wahora indyarya ushaka kwihana ntusure kuba indyarya sivyo. Wewe ushaka kuva mu buryarya ugire gute? Bandanya. Ntumenyeshe ukubafu kwawe icukuryo kwawe gukora. Haleluya, mwene majambo ubikore mwibanga
aha komeza ushobora kuba kane kugira ngo ubuntu bwawe bugirirwe mu misho aha kandi so abona ibihishijwe azoguhera. haleluya mbiriza ngo so bavuga ninde data wo mwijuru sivyo ngo data wo mwijuru mumviriza amajambo arakomeye ko ndavuga ngo data wo mwijuru abona ibihe ibihishije ibyinyegeje ibiri kashe sivyo ibitari yabaye ku mugaragaro. Amen. None cyeko neza ko Imana ibona byose byageze gute ntibone ibigaragara? Iyo ugize ibintu bigaragara abantu bakubone bakwemere, Imana yayibona cyangwa ntabyibona? Yayibona cyangwa ntabyibona? None kwazo ngo ntibona. Irabibona mbwa ntibyitaho. Haleluya. Irabibona mbwa ntibyitaho. Nta kaciro bifise ku Mana, binezera abajya nyine wavyeretse, kandi impera yawe niyo abajya nyine wavyeretse. Ninde muntu ashaka impera yo mu ijuru? Nimba ushaka impera mu ijuru rero, kora ivyo Imana iri kwirarondera iraba. Ivuga ati ndashaka abantu bariko barakora ibintu biyumvira jewe Imana yabo. Bashaka ko jewe ndabemera. Kugira ronda ko abantu bakwemera, rondera ko Imana ikwemera. Haleluya. Rondera ko Imana igushingira inahe, kumwe yabwira Satani ati wabonye umusavyi wanje. Haleluya. Niwakora ivyo bintu umenye kuzoba ukoze ku mutima w'Imana, ukoza ahantu Imana ikwirarondera hajya. Nari irahabona. Ariko ikirondera hajya. Rero nimba ushaka ko Imana ikunezerwa, va muri ya position, uje muri ya position iri kwiraraba. Ayaya, nimba muravyumva. Abantu benshi baguma hariya, Mana kweki wamevye. Imana ati ndakumva kandi ndakubona ariko siko naraba hariya niko ndaba hariya. Oya Mana gira icyo ukoze. Nawe gira icyo ukoze uve hariya uje ngaha. Kumengo biroroshe kandi bitoroshe. Birashoboka. Mushoboza na mpwemu yera. Haleluya. Kubera ikigoye ni iki? Muri twebwe hari akantu muri twebwe kamere ya ego, kushaka ko wewe wemegwa. Imana ishaka akantu gapfe. Uwe nka Paulo uvuga ati karapfuye. Banyemera atanyemera sibo niko ndakorera. Banyemera atanyemera sibo ndondera. Sibo nkorera. Ndazi uko ndakorera. Bashake babyange, bashake babisuzugure, ariko uwo nkorera wewe. Haleluya. Arabibona. Impera yanje iri ngaha ku isi. Amen. Imana rero ire influencer ngaha ku isi ni wayihimbara. Kuko ngo abona ibihishijwe azogera gute? Azoguhera. Muza makuru ntazoguhera mu ijuru gusa, no ngaha ku isi. Amen. No ngaha ku isi kuko avuga ati uriya n'umuntu wanje ndasho no mukonfia ibintu byinshi kuko turi kumwe akora ibintu ko nabishaka, ari muri zone yanje. Wewe uri hari inyuma gumukoma induru, hindukira, déplace-toi, vayo uje hariya. Aba VIP bo mu ijuru bari hariya imbere y'amaso y'Imana. Haleluya. Hari abantu bazi kwipendeza ku bashefu babo, kwisemba chef patron, umuntu ari hejuru ugakora ibintu byose ukageza kumunezereza, ukagera kumushira muri mood nziza. Icoma izo nkomezi ukazikora nyene wipeneza imbere y'Imana, ushaka ko Imana inezerwa. Kuko uriya muntu ndakubwire nayo afise ubushobozi bwo gusinya, Imana ndashatse nasinya. Kuko promotion iva mu kuboko kwiwe, promotion iva mu mutima wiwe, promotion iva mu ijuru. Haleluya. Umbiriza niwagenda kunezera, niwagenda kwisemba Imana, ukayinezereza, ukaja muri zone yayo, igahaga, ikahimbagwa n'ivyo ukora. Haleluya. Nuriya muntu nashatse kuresista, niyashaka kuresista Imana namukuraho. Amen. Cyane kagushira handi hantu ishaka yonyene, nta kintu na kimwe gushobora kuziba ikiganza cy'Imana. Haleluya. Umurongo wa 5, tusoma umurongo wa 5 verse 5. Iyo musenga nimukabe nka zandyarya. Ugambira ko avuga ivyekeye gutanga, sivyo? Unatubwiye ivyekeye gusenga. Ngo nimwasenga nimube nka zandyarya. Mbizabwire mu ishangiro ry'Imana ari indyarya nyinshi. Apana bakisugusa n'abakozi b'Imana. Sivyo? Kuko indyarya kweka babo indyarya.
bandanya ndabisigure neza bandanya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Mu mayira abiri ahantu haca abantu benshi ngo biyerekane ahantu bose barengana. Bandanya. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Kweka Imana ibita indyarya abantu basenga bashaka kwerekana abantu ko ari bimpuye muri spirituel. Urumva ugiye ahantu abantu mu mayira abiri ahantu abantu barengana uriya rado ugasenga pesa no kuri ukayiduza kugira abapasa bose barabe ujya ntuwegere uriya mugabo iminsi indwi nta mazi ntafungura babikuye he ndabibabwiye none warisonzesheje 7 jours utarya utanywa wari mu cyumba wenyene baye abantu babizi gute none barayishuriwe warabimenyekanije wavugije inzamba ku kazi ni muri kungora jewe ni muri 7 jours ndabikubajije batanga kwayura kwayura urumva je maze 3 jours kandi rero ni muri kungora ni munyegere 3 jours nikizwa nanzi ko umuntu adashaka kuma 3 jours yo chapfa hari wambwiye ngo mara 3 jours navyo washabaho none urumva donc iyo nzamba uvuza ushaka ko abantu bakwemera babone kuri muri muhemu attention ujyanye ni hatari tamwemera ashize mu ishengero wa urahereka shareka ntumuzi icyo se bikoreka numuzi yo biva kumavi ubiriza twige guhimbara Imana gutanga habe mwibanga gusenga habe mwibanga ahantu henshi ngana mu bikorane barambaza ngo none usenga kubasanga hapi mu gitondo ntibikuraba senga wowe aho ushobora gusenga none wose ejo bundi mu biryo mbaza ngo tubwire amasaha usenga ku munsi hamwe yakoze iki cyo kuri Facebook Kristo asenga amasaha ngahe ku munsi bimaze iki kuko si wowe nabikorera uwi ngo nabikorera arabizi haleluya Jina ni vyiza kuvyuka mu gitondo gasenga imbere yo kuja ku kazi ni vyiza birahimbara Imana iyo uvyutse abandi bakiryamye haleluya aho usengera hose muga uvyuke ugira umwanya wawe n'Imana haleluya ivyo utanze nukeneye kwivuga amasaha usenga ku munsi naho ukeneye kuyamenya uri mu ishengero hari amajone y'ishengero yose urumvikana ayonye ni sawa muga jeune personnel ni yawe gusa haleluya kasi natumye kubesha ara basigaye babesha bavuga ngo umva ngije Imana avuga ngo mwatwishe ngo be mwibanga sivyo akashabwira ngo nufungura ku meza ndagwaye mu nda kwikobesha none si mwibanga sishaka babimenya ntaho gutumye kubesha sivyo nukeneye kubesha nibavuze ngo ncyaha kuvuga kuri muri jeune mu byumva si icyaha kuvuga kuri muri jeune ikintu Imana yanse ni kuvuza inzamba kugira abandi bakubone bakwemere umutima wawe n'Imana iraba kugira umuntu kuri muri jeune nta cyaha ntuse kubesha ngo nikunda gwaye mu nda oya uri kurasenga avuga uti ni masengesho nta cyaha kirimo muravyumva mugabe icyo Imana yanse ntiyanse kubivuga yanse kuvuza inzamba yanse kubwira abandi bantu mu mutima wawe ushaka ko bakwemera kuri gihangange kuri umuntu w'impwemo sivyo kubera iki none Imana ishaka ibintu by'impimisho verse 6 mungo 6 ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe iyo usenga uje hehe mu nzu yawe ugare urugi usenge so aba mu misho kandi so akuboneye mu misho azoguhera ngo so bavangabwe ngo entre dans ta chambre uri mu cyumba cyawe si 4 murs icyumba n'ahantu wiherereye hawe gusa n'Imana sivyo ngo gene hawe nyene ngo ufunge umuryango ngo so wawe agira gute gusenge so wawe prie ton père qui est dans le lieu secret usenge so wawe ari hehe ari mu misho umbiriza Imana ni mu misho gusa mu byumve Imana ni omnipresent ni shama ari hose ariko nimba ushaka kwishugwa genda mu misho kuko abari mu misho nibo baronka faveur y'Imana ari mu misho nibo VIP bo mwijuru oya niko munavyumva
nimba ushaka umwijuru bagushira muri VIP genda mu misho ibyo ukora byose mu misho amen haleluya ntugende kubwira abantu bose ibintu byose ukora oya vuga uti ndashaka imana inezerwe murongo 6 ngene urangiza kandi so akuboneye mu misho ndakunze ngene baze mu kirundi akuboneye mu misho azogira gute azoguhera cyangwa azokwishura azobishira ku mugaragaro sivyo nyakubonera ku mugaragaro naho uri muri papa Ochegira ngo turazo kwashika naho nyene sivyo ashegira ngo harayo Imana igira gutya nabigira gutya sivyo ndakwifuza ko bikugira gutya ngane washaka kumanura gutya ntaco nishwa yawe Imana ngo ndashize imbere yawe urupfu n'ubugingo hitamo navuze Imana je manura nta kibazo irakumanura nurinda kwisanga kumanura ni principe yayo Imana ishimwe wow ndabona abasore ko navuga ati none tubwire bya bintu y'amakriteri Imana irabona ya ndabona abasore bavuga ati vuga bya bintu nyarutsa imyaka imanye myinshi turi muri Petero wa mbere 3 1 Pierre 3 verset 3 ugushaza kwanyu ni kuwe uko kurukoba ko gutsiba umushatsi canke uko kwambara izahabu canke uko kwambara impuzu nziza ndakunda akantu kandi mu gifaransa avuze ngo impuzu gusa akavuga ati la beauté yanyu nibibe yo ku mubiri kwambara imishatsi nibibe siyo beauté ikanga ivyo byose ejo kuvuga birakanga abagabo kwisi birempressiona sivyo ariko nimba ushaka ivy'Imana yoyo ihagaciro haleluya umusore cyangwa umugabo ari célibataire ashaka kugira mariage akwiye kurondera ivy'Imana iha agaciro sivyo umenye ko Imana taraba nka twebwe abantu baraba ivyo nyereje kuvuga twasaba muri Samuel 13 gute ngo so wanyu ntaraba ngo je sindaba nkuko abantu baraba ivyo hanze abantu baraba igihagararo baraba ibigaragara ivyo byegerekana ko umuntu ari mwiza 5 ni kwa abagore bera bizigira Imana bashaza kera abagore bera se bazungukazi n'abakizwa abera les saintes sivyo ngo bagira gute bizigira Imana bashaza kera bizigira Imana abagore ba kera bizigira bubaha Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo nkuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe okay surima mungo wa 4 verset 4 ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mutima ubwiza selon Dieu ubwiza ubw'Imana ibona ngo ubwiza bw'Imana ibona gute ngo ariko kube uko umuntu ahishijwe ntimukora byumva mais la parure intérieure est cachée dans le cœur muri Samuel twavuze yuko Imana irabahe donc na beauté bwiza bw'umukobwa cyangwa mudamu Imana irabahe mu mutima kuko ashaka kuba waravye ibyo hanze ibyo twasema ngo 3 sivyo waravye hanze waravye igihagararo waravye ubwiza waravye mataye waravye byose yashika mu nzu kwisonzesha tous les jours lundi au 30 Mana umuntu amuhaye bigenze gute Mana kizira muguhaye ni wewe wahishuwe waravye ibigaragara ni wambajije jewe ndakoriante haleluya abasore cyabagora muri ngaha sivyo nimwagenda kuraba abantu bahimbara Imana mutima mube muri siriko namwe muhimbara Imana mu mutima ubyumva Mana mpumugore akubaha ageze kina nawe uramubaha ntibijana umbiriza Imana irahuza abantu nimba wowe uhimbara Imana nuri yahimbara Imana yagira connection ikabahuza kwere yabonye ko bikwiranye sivyo nuje kuguriye umuntu ahimbara Imana imufata mu VIP yo mwijuru ntazokureka wewe uri hariya oya suko niwaza Imana izogirika mareka zo kuzibira ati stop aha nibegera VIP numwegera gutyo woje haleluya ariko kuba kumuntu ahishijwe mu mutima ugushaza kudashira soma banayapi ugushaza kudashira niko mutima w'ubugwaneza utekereje niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana haleluya iyo niyo beauté selon Dieu
arese abakobwa gusa n'abadamu cyane cyane abakobwa abagore ibi ko turasoma abakobwa abagore musome ku murongo wa mbere aho nyene bavuga ati umugabo wanyu adakijijwe atazi Imana arashobora kuza ku Mana atabutumwa umubwiye kubera ubwo bwiza bwo mu mutima gusa bukamukwega akavuga ati jewe ndashaka iyo Mana yawe iyo ambiriza ubwiza bw'Imana buhimbara Imana harimo ubushobozi bwatira akavuga ati dewe ivyo binda bivuyemo kubera ibyo mbona kubera ngene wihangana kubera inyito kubera umutima wawe ndashaka kura iyo Mana yawe sivyo. Amen. Haleluya. Ni byiza ko abadamu bari ngaha, ni byiza ko umukozi w'Imana aje muhiri wanyu umugabo wawe angushingira intahe kati uyu muntu ndavyemera ko yakijijwe. Haleluya. Hari abantu bavuga ati uyu unye icyaretse yahevye inzoga gusa ibindi byose nuko nyene nuko akunda ntabwo cyahindutse. Ni byiza ko uwo muntu agushingira intahe, uyu mubana mu nzu agushingira intahe sivyo. Musomane mu ngo gatanu. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo nkuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana buwo nimwahora mukora neza mudaterwa ubwoba nico baca ivutu. Abadamu ringa murabana bande abana ba Sara nimwamwizera sivyo. Murabona buyo ngo nimwahora mukora neza condition ku mwana wa Sara ayumvise nimwahora mukora neza nimwamufye nka sibize muje kubita abami banya abagabo sivyo ariko yita umugabo wiwe umwami wanje Monseigneur abwirane umugabo wiwe ngo nimwahora mukora gutyo mudatego ubwoba nico baca ivutu. Haleluya. Uri mu ngo kangahe wa gatandatu. Rero ahamura mu byumba yuko byose bikwiye kuba ari bihesha Imana icubahiro. Amen. Muri kino wa mbere cece 10 murongo 31 1 Corinthiens 10 verset 31 haravuga yuko nuko ivyo mujya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose icyo cyose mube mukorera byose gushimisha Imana. Haleluya. VIP mu ijuru by'ibisi bisabwa harakora bango cyane biragoye birakenewe icyo ukora cyose no kunywa no kujya gukora cyose urondera icubahiro c'Imana. Niba yuko Imana yibone muri wewe aho niho wa VIP mu ijuru. Galatiya c'icambere mu 10 Galatiya 1:10 Paulo avuga ngo iki? Mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba mbega nabandondera ishimwe y'abantu canye n'iry'Imana. Harigeza ngaho gatoya nindashaka ishimwe ry'Imana John bake banyongera isaha rero yindi nta shimwe ry'Imana mushaka y'abantu Pastor bona gute ibintu nta shimwe ry'Imana mushaka y'abantu. Nabwiye ikintu kimwe amashimwe y'abantu nta nakimaze bamarira atari kunezereza kamere yanyu gusa sivyo ariko ishimwe ry'Imana zo Imana ikuduza ukagira assistance ikirango cyawe kikabana nawe ngo mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba. En fait Paulo ko ivuga yuko yakora avuga ibintu batanezerwa kumva akavuga amakuru badashaka kumva ngo mbega nobandonda ishimwe ry'abantu canke iry'Imana cyane se ndondera kunezereza abantu. Iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo. Suramo neza akantu kanyuma Pastor. Iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugurano wa Kristo. Wow. Simba ngiri mugurano cyangwa mu disciple wa Kristo. Umuntu wese anezeza abantu ntakwiye kwitwa umwigishwa wa Yesu wa Kristo. Niyo conclusion mwizenga kuri umurongo sivyo. Ukwiye kurengera kunezereza abantu ukeneye kuvuga ibyo Imana ishaka kuvuga banezerwa atanezerwa babikunda batabikunda. Urashaka guposta ikintu kuri Facebook cyangwa kuri statut ya WhatsApp ushaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Icyo kunezereza nuko n'abantu bavuga ati nahindutse kubera ibyo wanditse
kubera ibyo wanditse sinkikora biriya, navuye mu byaha, navuye gusambana, nahevye, nahariye kubera ibyo amajambo yawe, sivyo? Ayo niyo majambo uzi neza ko muri kumwe n'Imana. Ayo majambo arahimbara Imana, sivyo? Unavuga ati ajya majambo uvuga nusuye guhagarika, banda ndungikira kanguka kugira ndemesha. Ayo ni amajambo meza, sivyo? Uwo n'umuntu ashaka guhimbaza Imana, ariko ushaka guhimbaza abantu ashaka ko bavuga ngo rwa grave, wataye ibiro, urazi nusa urwa grave, urazi ubwenge, wose diploma, wose masters, ndakwemeye, ndakwemera, wowe ntuvugire gusa. Unimba ushaka wakubwira ugacumvura nezerewe, cyangwa posta ikintu ukabona nta makomantere ukababara kuko iki batanshimye, nuvuga yuko nturi wikuye mu mugwi wabigishwa. Sivyo ko nturi umwana w'Imana, munyuve neza. Sivyo ko nturi umwana w'Imana, sivyo ko utari umwana w'Imana, sivyo ko utakijijwe, ariko nturi umwigishwa. Biratandukanye ku mwana w'Imana ku umwigishwa. Yesu avuze mubabwire abantu, mubabwire ubutumwa, bihane, mubabwire aba disciple. Umwigishwa wa Kristo yikorera umusaraba agakurikira. Haleluya. Kana pana wundi wiwe. Abana b'Imana no musi namisaraba bashaka. Ebana acana iby'imisaraba Yesu rahejeje. Nta misaraba ngaho oye. Niba udashaka umusaraba, niba udashaka guca ahantu hagoye, niba udashaka gucisha Imana gucisha hose, nturi umwigishwa wiwe. Amen. Umwigishwa wiwe aracaha Imana ishaka kwaca. Umwigishwa wa Kristo kujya Paulo bivuze ashaka guhimbara Kristo. Haleluya. Abantu baneze ko atanezerwa. Mana ishimwe. Igihe cyose baza kwigisha nka kane gashika kane gatanu muri kanguka, igihe cyose bigisha b'ibinyoma, shaka kubwira ibitutsi ndonka, barantuka kandi ngasubira nkavyigisha. Nubu nasubiye kandi nzosubira mbandanye bashake bantuke, kuko nzi ko mwijuru bavuga ngo vie ni sawa komeza. Numviriza, kirazira kuvuga ubutumwa abantu banezerwa gusa. No musi ashaka kuvuga ubutumwa abantu banezerwa, nivyo abantu bararushe. Kuremesha ni vyiza, je naremesha abantu, murabizi. Kuremesha abantu ni vyiza, mbwa no kubabwiza ukuri ni vyiza. Amen. Kubwira umuntu ngo ntaco, ngo nabandanya, ngo yangu cakira. Ubutumwa bwa cakira n'ubutumwa bw'indyarya, uravyumva? Ahubwo umubwira uti cakira Yesu mwumeko, nurekure icyo waronse cyumeko. Nimba aramucakiye ntumurekure. Jet privé wanzu yihoze, sivyo? Kuko twabonye ubwiza ngo budashira, incorruptible, buzokwamaho imisi yose, nibwo dukwiye guha agaciro. Amen. Ninde ashaka gushigwa hejuru na ndiho? No musi wondize kuronka plus de la moitié. Mana ishimwe. Urashaka gushigwa hejuru? Urashaka kuduza? Urashaka kuzamura? Kuzamura ushaka kuduza mu vyo urimwo, aho uri hose, domaine urimwo yose, ni muri mugambi w'Imana. Nimba ushaka kuduza, akuzamura, yakudugije abantu batangara ngo none ujya sumwe twigeze kwicarana muri primaire kwereka yakudugije, none ujya ngo kubijya bishoboye gute, kwereka yadugije. Ata ujya poste na diplome ya secondaire ntayafise, yashoboye gukora hajya ahantu gute? Yadugijwe. Sishaka kumva ngena shaka kurongora agakobwa nkakajya gasa kujya umuntu nkujya yiza bogare, akakobwa kakajya bahuriye ntibajanye. Byo ni ibyawe, mwijuru ni vivi. Wevuga ivyo ushaka, Imana isanfu, we irafise ayihagaze, ariho zone yayo. Nambara umuti kamuhaye, nta muti kamuhaye, kaciye bugufi. Imana irakazamura kaja mu barozi, kari ku birenge vya Yesu. Haleluya. Ubiriza, Imana iri influence ama circonstances, le maître des circonstances. Nihindura, niyo yugara, nituza, nimanura. Imana iramanura.
mwagira gutya ngo tuje Matayo 23:12. Matthieu 23 verset 12. uzokwishira hejuru Uzokwishira he? Mwumvise hari abantu bishira biha agaciro bigira VIP bagaragaza kugira abantu babemere. Ashobora kugura umuduga adoshobora kugura, agafata ideni kugira agura umuduga toguze, abana bagasonza kugira agura umuduga w'igikoko. Nivyo akagenda muri quartier atoshobora kubamwo, adashobora kuriha, yaba amadeni gusa amezi 5 kugira avuga ati kameme jewe sinoja kwa hariya toilette hanze, no jewe kameme ariko arishira. Urumva nimba ushaka Imana izokujana hariya ahantu heza chini manuka. Uzokwishira hejuru azocishwa bugufi. Aviza ninda acishwa bugufi, ntazoca bugufi, azokwicishwa. Gucishwa. Jacques 4:6, Yakobo 4:6 avuga ngo muresiste, ngo muce bugufi nazogira gute? Haleluya. Amen. Murongo w'indwi verset 7 ngo resiste au diable il fuira. Muga imbere yaho ngo niwace bugufi ngo ubuntu bwinshi hariho ni grâce excellente. Imana iha abantu baciye bugufi, sivyo? Rero abantu baciye bugufi ntiukenda kwishira hejuru, ni Imana igushira hejuru. Ngo uzokwishira hejuru Imana izogira gute? Azocishwa bugufi nande? Ninde azokwishwa bugufi nande? Mwavyumvise? Acishwa bugufi ni Imana. Bandanya. Kandi uzokwicisha bugufi, uzomanuka apana acishije bugufi, yicishije wenyene. Umviriza, hari ibintu hari bibiri. Hariho wacishije bugufi, hariho ni wicishije wenyene ubwiwe. Amen. Gucishwa bugufi ni consequence, nawe ndavyifuza ngaha. Amen. Ariko hariho wicisha wenyene bugufi. Bandanya. Kandi uzokwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Umviriza, uzokwicisha bugufi azoshigwa ryari? Mu kwezi kumwe? Meza ngahe? Kumve ko twishobora misi ngahe? Kihwe ni ryari? Igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana. Hari abantu Imana iduza cyangwa ikazamura haciye ukwezi, hari abiduza haciye umwaka cyangwa imyaka 5 cyangwa imyaka 10 kama biduga cyangwa imyaka 12 yakomeye cyangwa imyaka ingahe? 20. Ninde yavuze ko ari 20? Jewe byafashe imyaka 20 niyi. Kubera iki? Kubera ntashaka kumanuka. Uba ntashaka kumanuka. Ajo nabonye akavideo nabonye kuri Facebook. Ninde akabonye? Umuntu yakora batiza. Yanka babucumita. Akamanuka kanka ugacumita. Kanka aracumita. We umupastori bacabagwa bose mazi. Ari wakabonye. Rero hari abantu Yesu akwagira gucya. Ndiho kumamanura, banga, amanura. Uko wanga niko biteba. Ariko ubize gucya gusa. Rekura. Niba rekura biranyaruka. Niba rezisa nago magira gucya. Kwicisha bugufi no kuvuga iki? Kutarondera yuko abantu bakwemera. Kurondera guhimbara ndiho gusa. Gushaka kumenya ijambo bivuga. Nubwo bitakunezera, wemere guheba ifise agaciro kuri wewe, igihe cyose umenye ko bidahimbara ndiho ubihebe. Aho rero kurecisha kwica bugufi. Amen. Ubwira kuya kwa Abraham uvuga ati nimba ushaka namuguha ndamuguha, nimba ari wewe ubivuze ndemeye kumuheba. Isaka wanje ndamukunda ariko ndamuhevye kugira naguhimbaza. Ukavuga ko ivyo ukora vyose urondera inyungu ziwe gusa. Haleluya. Imigani 18:12. Wishira hejuru mu mutima, agatikizo azogasanga imbere. Subiramo. Wishira hejuru mu mutima, agatikizo azogasanga imbere. Wow. Kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Wow. Aya majambo arakomeye. Wishira hejuru, widuza
wiyemera wishyira hejuru mu mutima bavuze hehe wow avuga ngo avant la ruine le cœur de l'homme s'élève. Nabwira ikintu kimwe, igihe cyose ubonye umuntu yiyemera aguma ashaka kwiyemera yerekana ibintu byose kuri ku marezo sociaux bamwemere aguma yiyemera bigaragara. Nabwira hari abantu biyemera bitaboneka kugira bibone ifu kumwegera kwa mu nzu yiwe. Hari abandi no ku marezo sociaux urabona ko yiyemera amaposte yiwe ariyemera arishyira hejuru biragaragara. Umunsi ubonye umuntu ayishyira hejuru yaba umuntu asanzwe yaba umuntu adakijijwe yaba umukizwa yaba umukozi w'Imana yaba umupastori niba umukunda musengere. Bazi gituma umusengera ngo imbere yiwe hari mu kintu byo gute agatikizo ruine ntibiraba mugabo biri imbere wabyumvise. Ariko nabona wicisha gufi tanga urushima Imana kubwiye kuko imbere yiwe hari iki gloire cyubahiro. Imana igiye kugira gute kumuduza kumushira hejuru. Haleluya. Ndababwire ni byiza harageze. Amen. Harageze mbwa tuzi ibintu bikomeye. Amen. Ikintu ciza Imana ishaka hari umurongo umwe nigeze guha abantu ngo umurongo uri Bibiliya yuko Imana inezerwa irashaka yuko abandi bantu bagushingira intahe bavuga ati uyu muntu turamwemeye kubera ibi n'ibi n'ibi. Ariko iyo bivuye mu kanwa kawe birasesema Imana birabihira Imana. Proverbe 27 verset 2 wotumushimwa n'uwundi hakushimwa n'akanwa kawe. ya ntakumvise subiramo. wopfuma ushimwa n'uwundi hakushimwa n'akanwa kawe. Akanwa kawe gahoye iki none bagahuka kawe akanwa kawe kubera iki akanwa kawe katogushima kwishyira hejuru. Akanwa kawe kuvuga bakuvuge gusa ivyo ukora birekana ko ari wewe uri kuravuga. Kwivuga amazina kwivuga ibyo wakoze kwivuga ubuhizi bwawe si vyiza. Mumve neza yuko hari itandukaniro kwishima kwirata cyangwa kwishyira hejuru hakaba no gushinga intahe biratandukanye. Urashobora gushinga intahe mu mutima wawe ushaka Imana ihabwa icubahiro biratandukanye. Amen. Rero umuntu akwashinga intahe nimwamwumva ntuzi umucira urubanza kuko ntuzi umutima wiwe kiriyo. Hari abantu bashinga intahe bashaka kwibona bashaka kwijya ku bandi sivyo. Ariko hari abantu benshi bashinga intahe bavuga ati ndashaka Imana ihabwe icubahiro kandi n'abandi baremeshwe. Abo nibo benshi kandi Imana yabona umutima wawe sivyo. Rero nawe muri uwo mugwi w'abantu bashinga intahe kubw'icubahiro c'Imana. Amen. Kuko iyo umara kugira ubuzima bwawe bwo guca bugufi Imana izo kwita mu VIP wo mu ijuru. Haleluya. Ibibazo byose uzocamwo ingorane zocamwo zose Imana izovuga ati uriya muntu ntasanzwe ugura umuryango kuko ari kuba nanje ari muri zone yanje d'opération. Haleluya. Ndakwifurije ko muri zone d'opération. Haleluya. Niba utarakizwa naho birakeneye kwanza gukizwa. Ntushobora kuja mu gihe zone udakijije. Ukwiye kwanza kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza wawe. Niba uri ngaha utarakizwa ntutahe utakire Yesu. Ndaguhanuye uze kuza kuraba abapasiteri Pio ariko arasoma ngaha uvugane nawe. Uri ku YouTube naho hariho nimero inyuma y'umuntu ashaka gukizwa. Rero twese hamwe twige guca bugufi Imana izodushira hejuru igihe cyayo ndiho abamugisha.